Tugira amahoro. Jewe nitwa Niyonkuru Yusufu Akbaru, ariko abantu benshi banze kuri Kiriku Akiri. Rero umugambi wanje waciye ko ngahamwa ubonye, numva aka kanya no gafata nko gushima umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba yaremeye kutubera umujama. Vyatumye twumva ko dushoboye. Kera twari tubayeho tuzi ko ibintu binininya, ibintu vyiza bikora abantu bakuze, ariko ubu natwe ugwaruka turumva ko dushobora gukora ibintu bidasanzwe. Mu mukomera amashimeshi cyane. Numva ari iteka ridasanzwe, nubwo byoshika sinsinde, numva namaze gutsinda. Uyu munsi isi yose irabonye ko umwana wo mwibarabara ashobora kuba inkerebutsi. Uyu munsi isi yose irabonye ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba inkerebutsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi, mu kwezi kw'indwi mwaratanguje umugambi witiriwe iminsi 100 yo kugira ngo abarundi bashobore kubona yuko Uburundi koko bufise itunga ry'ubutare. Kuko kenshi mwarabivuga, abenshi ntibavyemere. Abenshi bareka kuvyemera kubera ko abantu benshi mu mitwe bazi yuko ubutare ari inzahabu na diyama gusa. Uno munsi rero tubicishije muri runo rwaruka, nagira nsabe ruve hasi rugwaruka rwashoboye kwimba ubutare. Ni benshi cyane, hari abandi bari hari inyuma kubera twabuze ahantu tubashira, ni benshi cyane. Nagira ndabasabe bamfashe bonyine ubwabo turirimbe rwa ruririmbo rw'ibuye ry'agaciro, hanyuma cyo tubandanye. Himbaza ryabuye ry'agaciro. Mwikomera amashi mwese, mwikomera amashi. Hanyuma nagira nsabe baba barakoze cyane. Hanyuma nyiri cyubahiro igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, urugwaruka rwaratumye abarundi ubwabo bambona yuko Uburundi bufise itunga, kandi itunga umurima weze nkuko mukunze kubivuga, kandi umurima ujejwe gusoroma bariko barafasha mu kuwusoroma. Baratumye abarundi bose babibona. Uno munsi rero twashoboye kujana n'urundi rwaruka rwaje ruva mu mihingo itandukanye kugira ngo rushobore go nyene ubwago kubona nabo nyene yuko Uburundi butunze. Nagira ndababwire nyene icubahiro umukuru w'igihugu yuko abenshi muri bo batari bwigere babona ubutare. Uno munsi bakaba bashoboye kubona amabuye atandukanye, nabo nyene mu bihugu vyabo bari basanzwe bakandagirako, mugabo uno munsi bakaba babonye yuko ari ubutare bukomeye kandi bama babona. Abenshi bambaye imiringa canke amashenete asikuzwe muri ubwo butare, mugabo ntibari bazi ko ari ubwo butare. Ibi vyose bikaba byashobotse kubera votre leadership, votre excellence. Hanyuma muri ubwo rwaruka rero rwaje ruva hanze, muri ubwo rwaruka rwaje ruva hanze ruje kuraba ivyo urundi rwaruka rw'Uburundi rusanzwe rukora, harimwo umuririmbyi karuhariwe asanzwe ava mu gihugu kibanye ca Uganda. Abandi barashoboye kuronka uburyo bwo kuramutsa abarundi. Nagira ndamusabe nyamba ari hafi ashobore guca ngaha maze ashobore kubaramutsa nyeni cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Uwo muririmbyi nawe abenshi nibaza ko basanzwe bamuzi, basanzwe babona ingene akunze kuririmba indirimbo yaririmbye kuva kera, n'indirimbo zakundwa n'abarundi cyane. Izina ryiwe rikaba ari Cameleon, nibaza ko abantu bari basanzwe bamuzi. Akaba ari ngo yari kwarashika ngaha kugira ngo ashobore gufasha, ashobore kubaramutsa maze tushe tubandanya n'ibikoko. No muririmbyi karuhariwe, muririmbyi karuhariwe Cameleon. Nibaza ko abarundi benshi bari ngaha batari bwamubone. Nibaza ko abarundi benshi batari bwamubone.
Hello. Hello. Your Excellency, the President of the Republic of Burundi, my name is Joseph Cameleon. I don't speak French, and I don't. Ichirundi ndachiza ariko buhoro buhoro gache. Your Excellency, I am all the way from Uganda. I came to Burundi. How many minutes do I have to speak? 2 minutes. Okay, très bien. Okay, my first time to come to Burundi was in 1997 when I was a little boy looking for a future. My second time and third time will waste a lot of our time. Your Excellency, I salute you for your stability that you are creating right now and connecting with the youth of Burundi. Your Excellency, Your Excellency, I have so much history with Burundi, but just to let you know, the first time Uganda was connected to Burundi was when our disposed king from Buganda fled to Burundi. He sought refuge and went to abroad. Your Excellency, I seek to have a good appointment with you so we can have a lot of exchange between Uganda and Burundi, and I guess it's going to be possible by God, inshallah. So the youth, my friends, we are very rich people because we have so much in us. I am an example. God gave us so much. I personally, I am built on talent. Your Excellency, the youth have a lot of talent, and I'm so proud of you because you're trying to listen to them. This is the future. My people, my friends, the youth, now that you have the president listening to you, please take chance and take advantage. Your Excellency, I'm already trying to establish myself by loving Burundi. Burundi has loved me so much. Burundi is one of the people that made Cameleon. Abarundi, somebody has a microphone so they understand me properly? Can you say what I said? Burundi has a very big contribution to who I am today. Now it is time that I come back to Burundi. Your Excellency, I'm not here to sing or do something. I'm here to invest in Burundi. I am already employing my fellow youths, my youths. Raul, Your Excellency, I'm trying to create a very big media hub here. I want to build a very big radio station, a very big studio, a very big opportunity. I want to have those people have so many jobs, Your Excellency. Your Excellency, I humbly don't want to waste your time. I request to meet you one-on-one personally, and you inspire me, you help me, and correct me. I am the first Ugandan who wants to come here and invest in Burundi because I love you people so much. Yeah. I salute Your Excellency. Keep going. As long as Burundi is stable, stability is going to bring everything. Your Excellency, I have a lot of foreign investors who want to come to Bujumbura, to Burundi, Ngozi, and all those places. But that's what I want to explain to you. Thank you so much, Your Excellency, for giving me this opportunity. Abarundi bose ndabakunda cyane. Tubaramutse tubipfurize amahoro y'Imana abadukurikirana kuri Inganji Films. Ngarutse ku majambo Jose Cameleon, umuririmbyi w'umugande, yaherutse kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, nyakubahwa Évariste Ndayishimiye. Yaravuze ngo numwe mu gwaruka akunda Burundi. Ngerageje gusobanura mu byo yavuze. Yavuze ngo ndumwe nkunda Burundi. We niho ingendo ziwe zatanguye kuguruka muri 97 nimba ntihenze. Yavuze ko muri 97 niho yatanguye kuza mu gihugu cy'u Burundi, aho yagerageje akagerageza vraiment akavuga ururimi rw'ikirundi, ukumva ko afise amajambo amwe azi mu rurimi rw'ikirundi. Rero mu ncamake yaravuze ko numwe mu bajene agiye gukora igikorwa mu Burundi, aho agiye kugomba gushiraho
studio nini radio nini agomba ko urwaruka rw'Uburundi ruba rufise ibikorwa aho yagironse n'akaryo keza ko ashobora gusaba umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo amuhe umubonano bavugane umwe ku wundi kugira ngo bagire icamuhanuye agire ico ashobora kumwerekeza kugira ngo ashobore gukora avuga ko afise n'indoto yo gukora igikorwa kinini mu Burundi agomba kuzana radio agomba kuzana studio nini azobikorana n'abandi kugira ngo igikorwa abana b'u Burundi urwaruka rw'u Burundi rugire igikorwa rushobora gukora ruronka akazi rero ni biri muri bimwe byatumye mvuga ko nshobora kugaruka inyuma tukaraba mbega Uburundi urwaruka rw'u Burundi nkuko tubona mbega bajya baja muri zijya nama batumirwa nibo bonyene bahari nta bandi bahari bafise ibyo bariko barakora bituma igihugu comenyekana ivyo navyo biri muri bimwe byatumye nshobora kuvyibaza mvuga ati reka tugire commentaire ntoyi kugira ngo turabe eske iki gikorwa yari karakora agomba gukora si igikorwa kizoteza imbere Uburundi mbega Urundi rwaruka abajene bafise amafaranga bafise amatara ni gute bariko baratunganya kugira ngo bashobore kuba boteza imbere igihugu cabo bashobore kuba boha ubuzi abo basize mu gihugu bashobore kuba boha ubuzi butandukanye kuzana amakampuni ama-entreprise kugira ngo bashobore gutanga ubuzi butandukanye rero ni igikorwa kimwe aho umuririmbyi umwe w'umuganda Jose Cameleon yari yaje mu Burundi aho yaronse niba kujya kuja muri ico gikorwa muri iyo nama yari kwirabera kuri Jardin Public rero ni kimwe mu byatumye mvuga ati sinshobora kuvyisangiza nkuko twabibemereye reka tugaruke turabe idonido mbega vyavuye kuki mbega Uburundi bufitanye imigenderanire imeze gute n'Uganda ni kimwe rero biri mu byatumye twogaruka kugira ngo tubumvishe uwo warufise ico uriko urakora kugira ngo ushobore kumva wogira inkomezi numve ko ushobora kongerwa inkomezi kugira ngo ukore ico uriko urakora kugira ngo uteze imbere igihugu cawe nkuko mwavyumvise n'abandi hari abajene benshi mushire ingabire zanyu ku mugaragaro kugira ngo mugende muzerekana mugende mutanga ubuzi nkuko natwe muri Inganji Films tuko dushikara kugenda tubasesangurira tubazanira iki kimwe na kiriya kugira ngo tuteze imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi twese twiteze imbere kugira ngo na cyane muri yambono 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere rero tubifuriza amahoro y'Imana bariko baradukurikirana bumvise kino kiganiro twongere tubasabe mugire subscribe share partage kugira ngo mushishikare kwifatanya natwe mu biganiro byacu tubafitiye byinshi tuzogenda tuganira tuzobafitiye byinshi tuzogenda tubashikiriza ibiba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mbega igihugu cifashe gute abari mu makungu aho tuzogenda dufata n'ingendo zitandukanye nkuko twabitanguye tuzokurira no mu ndege tukagenda mu bihugu bitandukanye mbega kugira ngo turabe mbega abandi bagezehe natwe dushobora gukora iki tubifuriza amahoro y'Imana kugubwa neza murakoze